radiyo inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Chuti bagenzi namwe bakunzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha ndabaye ikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe n'umuhuza bikorwa runanigo abanyagihugu iwore ntitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation runanigo abanyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishemikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungonayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kush. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka 2020 na kabiri mu gihe haheze imyaka irenga 100 hegeshwa kahise katariko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Yanashize ahabona kandi ideni ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndagushimiye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akomokamwo barabifatiye mu gahanga igihugu cy'u Rwanda bapfovya ko ata genocide yigeze iba muri ico gihugu. Abanyonye ba radio televiziyo Inkinzo bace batwandikira abandi baraduhamagara badusaba ko wogira ico uvuze kuri ivyo bintu cyane ko bazi ko wewe ugwanya ihonyabwoko mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Mbega ivyo bintu umukuru w'igihugu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bavuze ku gihugu cy'u Rwanda ko ata genocide yakorewe abatutsi yabaye ubivuga ku ikiga Apotre Ntungonayo? Urakoze cyane. Ubwa mbere iyo wumvise umuntu yavuze ikintu ugomba kubanza kumenya uyu muntu n'umuntu ki ninde yavuze ivyo bintu. Ubwa kabiri ugaca rero uraba ivyo yavuze. Ubwa gatatu ukaraba ico vyonona canke ico bikiza. Hanyuma niho heza ugashobora kubona ijambo ritomoye ushobora kuvuga kuri ico kintu. Ubwa mbere rero ababivuze n'abantu ki? Ababivuze yaba Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo n'abantu babaye mu umugambwe CNDD-FDD wabanje kuba umuhari wavuga ko haranira demokarasi kugira ngo demokarasi ntitembagare, wavutse nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi canke inyuma y'ubugandagura Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993. Aho rero uyu muhari utangura tuca turaba uko watanguye. Bamaze kwica umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior, leta yari isigaye irongowe n'umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi, kubera yuko wari kurongora igihugu umukuru w'igihugu adahari nawe yari yishwe we n'icegera ciwe, no kuvuga uwatwara inama nshingamateka n'icegera ciwe bari bamagandaguwe kimwe n'umukuru w'igihugu. Bivuze ko umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi ndetse n'umushikiranganje w'igisirikare nibo nibaza ko bagomba gufata ikibazo cy'umutekano n'ikigihugu mu ntoki kugira ngo barondere ingene hashobora kujaho leta mfata kibanza mu gutegura yandi matora. Niko niyumvira ko byari kugenda mu mategeko. Ivyo rero sivyo vyabaye, kuko aho uca usanga wari umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Jean Minani yari mu Rwanda, ahubwo yahawe uruhusha rwo gutangaza yuko bakwiye kwivuna umwasi, aho yararikira abafrodebu ko bohaguruka inivo n'ugutwi kubera ko babane ngo bamye kera babahiga bagirira nabi bagandaguye umukuru w'igihugu. Murumva namwe ubwo butumwa yatanze. No kuvuga aho dusanga hariho kutagaragara aho umushikiranganje wa mbere yarahagaze. Uravye umushikiranganje wa mbere yari ahari ico gihe yava mu mugambwe y'Iprona, ucubona wamushizeho ko ari watwara umugambwe ntiyaba ari umukuru w'umugambwe, yaba ari umukuru w'igihugu yavuyeho yatsinzwe bari Petero Buyoya. Urumva rero turavye uko urubanza rwaheze rwaciwe rwa Ndadaye Melchior, tukabwirwa yuko Perezida Buyoya ariwe yamugandaguye nk'uko urubanza rwaciwe, tuja duhava dusanga na Sylvia Kinigi bitoroshe ibyo gufata iyo ngingo, ariyo mpamvu bitakunze. Niko umuntu yo kwibaza, ariko tutirengagiza yuko ugiye mu matohoza yimbitse
yuko jya gusanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndadaye Melchior yagandaguwe, hariho uwutwara iperereza ry'u Rwanda yaraye hafi yiwe, hariho Paul Barire yaraye hafi yiwe, umukapitene w'umufaransa yagirijwe canke aboneka mu ihonyabwoko ryakorewe abagenzi bacu bo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Aho rero catuza tukavuga tuti mbega abo bantu bari ngaho kubera iki? Ivyo byari byabaye byarahuriranye, izo nama barimo zarahuriranye canke byari bifise umugambi. Tuja gusanga rero umuntu aravye neza umugambi wo kugandagura President Ndadaye Melchior utabereye mu Burundi ahubwo bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kwa Habyarimana. Nivyaba rero bimeze gutyo biragoye uheze ukavuga ngo Minani ivyo yavuze kuri radio Rwanda atangariza aba Frodebo ko bahaguruka bose nivo n'ugutwi, hanyuma abatemye bakabatemye iruhande y'ugutwi. Biragoye ko bavuga yuko bitari bifitaniye isano n'abo bantu bo mu Rwanda no mu Bufaransa bari baraye impande ya Ndadaye. Aho rero hakurikiye amanama rutavana ko hakurikira gushiraho leta. Murazi ko bahavuye bayishiraho bari mu Kigobe, bari mu Kajaga. Hanyuma umwe mu bafrodebu atanguza umuhari CNDD ariwe Leonardo Nyangoma, atanguje CNDD mu nyuma gira CNDD FDD, ariko bose ni bamwe. Abo rero bose ari CNDD FDD, ari CNDD, ari Frodebu ni bamwe, kuko byose byavuye muri Frodebu. Muribuka ko twaberetse kete Leonardo Nyangoma yasinyiranye na FDLR. Muribuka yuko Sylvestre Ntibantunganya twari igihugu yariwe yafasha CNDD, yigeze kurunka amafaranga. Leonardo Nyangoma aramwandikira ikete amubwira ko amafaranga ari gushika neza, ko yatanga agacagomba guca. Ivyo turabifise vyerekana yuko mu hari CNDD FDD, rero mugango CNDD FDD canke CNDD byose ari Frodebu. Aho rero duce tuza abo bantu byagenze gute. Bahereye mu Kamenge niho batanguriye, bafata igihugu cyose barakizunguruka, bica abantu, bica abatutsi, babasahura inka, bafata abagore n'abakobwa ku nguvu, bibi byo kurya mu ngo z'abantu. Nta mabi namwe batakoze. Iyo basugereje n'amasasu y'abasirikare baca baja muri Tanzania, hariya za Mutabira n'ahandi, niho baje gufata abantu bahungiyeyo kugira ngo babashire muri iyo migwi igwana. Nuko byagenze. Muribuka rero amabi bakoze biyemerera, bisha abana bibuta 40 babasanze ku ishuri, babwiye kwisobanura bakoresheje ivy'amoko. Abana baranka barabica. Bishe abatutsi bahungiye ibugendana, basicitse ku 1093 babasanga 1996 barabica 648 babica ijoro rimwe. Mwarumvise témoignage yuwarokotse yariho yabibonera, atabaza amazina avuga uko bameze, ukumva baribo uko bari bambaye, bamwe bari mu mafana abandi bari mu biyeri basanzeho. Mwariyumviye namwebwe mwese murabizi ko aribo bagandaguye Musenyeri Yohakimu Ruhuna igihe yari yashinguranye iteka zijya mpunzi zari zegeranirijwe hamwe muri Camp de Place, akavuma ababishe ko bazofoyerera Gahini, nawe baci bamutegera baramwica. Ivyo narabwiye yuko abasenyeri b'u Burundi kuba badaharanira ubutungane bwa Musenyeri mugenzi we Yohakimu Ruhuna, nabahaye ikarata y'agahama, ikarata itukura ko ataco bamaze, kandi ivyo nzobiguma ko ndabivuga kugeza igihe bazoharanira uburenganzira bwa mugenzi we yagandaguwe na CNDD-FDD, bakamwica bakavyemerera atari ubutungane burinze kubabaza. Aho ucugenda za Ruyigi barisha abantu bakuza kubategera abazungu baniga, n'ahandi henshi bagiye barica abantu bari hamwe ntarinze kuvuga. Abo bantu rero bavuze ivyo bintu ng'umugambwe bakomokamo, ngayo amateka yaho bavuye. Abo bantu nibaza ko nta muntu numwe ronda kikintu ciza, kuko ntaco bafise. Umuntu atanga ico afise, nta rukundo bagira kuko nta mana bubaha. Umuntu avuze ngo yubaha Imana atagira urukundo ababeshe, kuko Imana n'urukundo. Nukuvuga ngo iyo uvuze kubaha Imana atarukundo ufise, ubwabyo birahagije ko umuntu akubwira ngo urabeshe. Ariko Barundi turazi batavyo bavuga,
barigumya cyangwa bamwe nabyo bazi. CNDD-FDD rero ntabicanye, CNDD-FDD n'abajenosideri. CNDD-FDD igituma avuga abajenosideri basanze abana bibuta barondera kwica abatutsi, barabishe, bagiye bugendana bashaka kwica abatutsi, bishe 648, bishe abantu ku mabarabara, basanze abantu mu ngo zabo babica ko abatutsi. Abo bantu n'abajenosideri nta bindi. Twaranditse ikete n'userukira CFOR, twandikira Nations Unies, twerekana yuko abantu bahungiye muri Tanzania bari muri Frodebu bagarutse ari CNDD-FDD kandi ko abo bantu bisha abatutsi. Hanyuma twerekana ko batagomba kubirukana mu makando de place aho bari. Twari ko turavuga abo mu Kayanza muri Rango. None barundi kazi, murashaka abo bantu ko bakora ikizi kiye? Abo bantu baramaze gusesa amaraso, intoke zabo zijejeta amaraso, iminwa yabo irikwa amaraso, kuko wumvirije hirya no hino ingene barya abantu, birumvikana neza yuko abo bantu taciza tugomba kubaronderako. Rero ku kibazo wambajije, abo bantu wumva bo kumva gute genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bakayemera gute kandi bivugwa ko muri bo nabo bakoze genocide mu Rwanda? Ibi bintu rero bibona byikurako. Ikete umukuru w'igihugu yanditse ku mutwe handitse traité d'extradition entre le Burundi et le Rwanda, yari sinye itariki 6 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022, yajyandikiye umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni, amwandikira amubwira ati udahirahira ngo usinye ayo masezerano, iyo traité hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kubera ko niwayisinya birahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, cyane mu CNDD-FDD, donc mu bagenzi babo muri CNDD-FDD, ngo no mu bafrodebu. Acavuga muri paragrafe ya 3 aravuga ngo bazobandanya basaba u Rwanda, barusaba abapuciste ngo naho bazi ko bidashoboka, ngo ariko baguma ari byo basaba ngo kugira ngo berekane bo ko arabere. Ivyo ni Varisito byandikiye Guillaume Bunyoni. Nico gituma mwamwe mwumva ururimbo bavuga ngo abapuciste nibaduha abapuciste. U Rwanda rurigumya ntituzi aho ruhagaze kuri iki kibazo, ariko bizote bamenyekana. Mugabo leta ya CNDD-FDD ahihagaze kuri ibi bintu byo kumvikana n'u Rwanda, nuko CNDD-FDD yaranse ko bumvikana ko bashira umukono ku masezerano, kubera ko uyo mukono wushize kuri amasezerano bifata u Burundi gusumba u Rwanda. Kubera ko muri CNDD-FDD mu bicocoro byo hejuru ibi Varisito tubumvishe ivyo yavuze na Reveriyani, mu bicocoro byo hejuru birerekana neza yuko harimo bakoze genocide, cyane muri paragrafe ya 2 y'irikete Neva yandikiye Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere, akaryandika ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2022. Reka twumvirize Neva ivyo avuga hama tubandanye. Ariko ibi bintu irikete rigomba gushirwa kuri website ya URN itamwe neza kugira ngo isi yose iribone, babone ko ivyo tuvuga tutabesha, bamenye ko CNDD-FDD abari kwisonga n'abari muri bisawanya Frodebu hari abakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma bitebuke bazofatwa bacibwa imanza nk'abandi bose, naco barusha abandi. Genocide ivyaha byo nyabwo nibiti gihe n'abakoze genocide y'abayahudi les nazis baracafatwa n'uyu munsi. Mu mwaka uheze hari wafatiwe mu gihugu ca Canada, arafatwa barapfunzwe, ari kuburana, bari kumwokera ibibazo. Abarone barije ngo baryame aracarejo bundi, batoneka abanyarwanda babuza babo, barubahuka tibagira n'isoni. Reka twumve ibyavuze. Leta y'u Rwanda ibicishije ku mushikiranganje ajejwe imigenderanire iherutse gutangaza yuko leta y'u Burundi iriko irakorana na FDR, ivuga yuko FDR yakoze ubunyabwoko mu Rwanda. Mbega ico kintu mukivuga kwiki?
nabivuze kare gutukwa birimwo kugira ngo aguturanye n'amakungu hajya ni nk'igitutsi yadututse kugira ngo amakungu akunda mwumve. Igihe twebwe twagenda mu gihugu gufasha igihugu cya Kongo, murazi yuko twabyumvikanye twese, abakuru b'ibihugu bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, twese atanumwe avuyemo, n'u Rwanda rwarimwo. Turumvikana ko tuja gufasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Tugiye rero no kuvuga yuko twari dufise icyo tugiye gukora, twumvikanye yuko turwanya imigwi yose y'abanyamahanga ikorera mu gihugu cya Kongo ari ikorera amabi, iyo hose atanumwe avuyemo. Hanyuma tugaca tusaba yuko imigwi y'abanyekongo nabo baca baja mu biganiro vy'amahoro, ari hajya mwumva ibiganiro vy'amahoro vya Nairobi. Hanyuma abanyamahanga bagataha mu bihugu vyabo ku neza, badatashe naho tukabagwanya. Rero ico gihe twebwe aho turi hose n'u Rwanda je twaravyivuga nti kwaba abajeje umutekano wawe nawe wanje bavugana, ahubwo dufashe kuko nibo bari bajeje urwego rw'iperereza mu rwego rukuru rwari rurongoye izo ngabo. U Rwanda nibo bari batwara urwo rwego rw'iperereza. Tuca tumubwira tuti muratubwira aho ba FDLR bo bari, murabe ko tutabatera muca mumenya ko ari abagenzi, murumva ico gihe twarakorana n'u Rwanda atangorane. Hanyuma rero u Rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera M23, no kuvuga yuko ishafu ryaciye riza kuko Uburundi buriko bufasha leta ya Kongo nk'uko twavyumvikanye n'ibihugu byose byo mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko. Uno munsi rero avuze ivyo no kugutuka. Rero jewe ikibi intutse ntibibe vyo, urumva ubundenganije none kwivyo ariko aravuga atari vyo turiko turakora, kiziba atari vyo turiko turakora. Hanyuma nawe gutuka arabandanya ataravuga atwambika ibara, mugabo nagira mvuge yuko nawe twambika ibara rimeze gute, amakungu y'igikongo niyari arabibona, arazi ivyo Burundi buriko burakora ko ari ivyiza buriko bufasha Kongo, kandi na Kongo irabibona. Mugabo urumva nta kundi ko yabaye umwasi wa Kongo, umukunzi w'umwasi wawe acayitwa umwasi wawe. Mugabo twebwe ariko aduhora ubusa, nico novuga ntihagire ico bibakomeretsako. Yatubesheye imigitutsi muga yatubesheye nta kindi. Nibaze ikibazo ndakibaze abatwumviriza, ndakibaze Neva. Iyo uvuga ko udakorana na FDLR ukirengagiza amasezerano mwasinyiranye mu mwaka wa 2020 muri Etat Major General, nkuko twavyumvanye mumenyesha makuru yigenga, ubu we ntuba wumva ko ukozwe n'isoni uri kurabesha uri umukuru w'igihugu, ushobora kuba utavyibuka tukwibutse. En 2006, une délégation du FDLR est venue au Burundi. Pierre Nkurunziza était encore président, il venait juste d'être élu, d'ailleurs il a été élu en 2005. Il était entouré par deux généraux, le général Adolphe Nshimirimana et le général Alain Guillaume Bunyoni. Une délégation de haut niveau du FDLR est venue au Burundi pour proposer un marché. Le FDLR demandait au gouvernement du Burundi d'importer des armes pour le compte du FDLR, et ces armes seraient récupérées par le FDLR au Burundi pour continuer leur combat au Congo. Et en contrepartie, au cours de cette négociation, après cette négociation, le FDLR a offert 85 kilos d'or que les trois personnalités se sont partagées. Même antérieurement, il y avait déjà des accointances. Il faut se souvenir que en juillet 1999, il y a eu la signature du cessez-le-feu de Lusaka, un cessez-le-feu qui mettait fin à la première guerre de Kabila. Les Nations Unies qui ont parrainé cette négociation et l'Union africaine, dans ce cessez-le-feu de Lusaka, indiquent très précisément que les autres groupes, les autres rébellions qui se battaient au Congo doivent quitter le Congo, mais que deux organisations, le FDD et le FDLR, doivent passer en justice. Et surtout, le FDLR, parce qu'il était connu comme ayant participé
au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Donc, ces accointances, ces relations, l'alliance entre le FDD et le FDLR, il est bâti sur deux objectifs. D'abord, étendre l'empire bantou contre l'empire Hima. L'empire bantou, d'alors, idéologie malade, c'est l'empire des Hutus au Congo. Et cet empire Hutu, cet empire bantou, aurait la capitale à Bujumbura. C'est un accord qui a été signé, une négociation qui a été engagée en avril, le 15 avril 2022, à l'état-major du Burundi, au moment de lancer le TAFOC. Et donc, il y a une vision politique, il y a une idéologie claire de lutte, d'extermination des Tutsis dans ces trois pays. waruzi ko tutabizi ntuvyumvise hariho ivyabaye imbere cyane byo gukorana na FDLR kugira ngo muguri bigwanisho mubicishe mu Burundi hama babifate mu Burundi babitware kugwana muri Kongo ivyo nivyo mwazijije mani rumva icegera cy'umukuru wa Urikome ariko atohoza ibijanye n'ibigwanisho vyatangwa na CNDD-FDD bikajanwa muri Kongo muri FDLR. Ico ni cyambere. Icya kabiri hariho ivyo mwemeranije ko babaha namwe mukabaha bakazana amabuye y'agaciro bakuye muri Kongo mukayakira mukayagurisha namwe mukabahereza ibigwanisho kenshi mwatanga ibyo musanzwe mufite mu gihugu bitagikora cyangwa mudakoresha cyangwa mukagura ibindi mukabaha ivyo birazwi amatohozo yarakozwe arahari naco ufise uvuga hariyo nama rero izo nama mwabandanije mukora na FDLR zo kugira ngo mugire capitale commerciale ni kuvuga umugwa mukuru w'ubucuruzi w'Ibujumbura wa Lebantu ni kuvuga umugwa w'abahutu b'abaheza nguni bo mu karere k'ibiyaga binini muzohura mugakoramo ubucuruzi ari naco gituma mwirukanze mugashira capitale politique mukayishira Gitega capitale commerciale Bujumbura kugira ngo munoze ibyo mwasinyiranye ibyo mwumvikanye na FDLR n'abaheza nguri bo muyaga binini b'abagenosidere kugira ngo muhashire ubucuruzi amabuye y'agaciro yibwe muri Kongo muyacururize Ibujumbura hanyuma abanyapolitike nayo maso yose y'abanyapolitike b'abarundi mu Barundi baje gukorera Igitega ivyumvikanye itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2022 mwasinyiranye muri etat-major na FDLR muransa muvugana ibi bya Tafoke izoza kubafasha. Tafoke ni yagiye gufasha Kongo, Tafoke yaje gufasha FDLR. Abantu baciye mu Burundi mukabaha ibigwanisho bagiye kugwanya u Rwanda bagiye guhura na FDLR na FLN muri Kongo bangana gute? Abafashwe bigora bivuga barafashwe bari mu manza. Urafise icyo uvuga emera kabi urakuze ni wemere umuti uzowunywa warakwegera igihugu urakwegera umuryango wawe na uri kwegera inzara zigisiga cyari yagaje kima ciyagaza kunda cyaruhuse kitoboye nawe inda ndende yanyu ubwanko mwanka abatutsi ruzoruhuka rubamenye inda mu vyumve ibintu mukora birakomeye Barundi kazi baro mu karere k'ibiyaga binini ni mukanguke mwumve ibindi ko ndavuga aba bantu tubafatira ibihano aba bantu bafatwe babohwe bashikirizwe ubutungane naye handi ho baramara inganda muri kano karere barakubaza bati mukorana na FDLR ukagugaramye ngoya ngo nugwanko ngo ariko ngo amakungu ari muri Kongo amakungu ari muri Kongo ntimukorana iyo wumva iby'ubumwe bwa Buraya bashikiriza na Amerika nituvyumva ha turabimenya mbwa murabesha muzotsindirwa hamwe ubu muri kugwanya M23 muri bihugu bingana uno munsi mwazinduka Minova mutera abanyagihugu aho bibereye ndavuga Variso yishimiye abasoda babo barungitse muri Kongo Minova mwazindutse kubatera none ko mwirutse mugahona mwaguma hamwe bakabereka twamaze turababwira mukaguma muja kwica abantu binungane muzopfa mwese muhere muzopfa nk'ifu y'imijira kurya nkuru zizabivuze ayi ntambara izotangurira nihizoherera niko bimeze yatangure muri CNDD-FDD izohera muri CNDD-FDD nizorangirira kurotire y'intambara mu Burundi izoherera aho yatanguriye muri CNDD-FDD ibyo nuko bimeze mwibuka ko imbere ko apfa yavuze ati uzohirahira kiba ya matora
ntazobaho azopfa barayibye acarapfa ubu rero yavuze ati mwibuka yavuze ngo aho intambara izohera nizoherera yahereye muri CNDD-FDD izoherera ngaho ni vuba iraje barangize ntibara ivyo biganiro uvuga ko mwagiranye nabo mu biyaga binini ivyo biganiro uvuga ko mwagiranye n'abaperezida bo muri East African Community ko ari wowe wenyine usigaye muri Congo abandi bapfuye bose ni babi uraraba neza ivyo asigaye urakorayo cyane yo wumva cyane kubarusha kuko iyo batakwirukanye nuko wica abo batutsi bo mu busasirazuba bwa Congo nta kindi ariko uzobazira mubica kugira ngo mushireho abo bantu bo muri FDLR mubashiraho abatutsi basanzwe baba mu ngo zabo bazihunge baveho nivyo mukora mubasahura mubica mubaviyora ariko ibi muzobizira mubimenye Imana ntizoceceka izotanga ingufu zo kubagwanya hose ahantu hose muri uhereye mu Burundi muri Congo ahantu hose mwinyegeje mukubitwe mu matwi baka mutsindwe mwica abantu imyaka yose mugaca mwivuga amazina cyo nibishoboka umviriza reverendo vyavuze ibisa birasabirana hama imigenderanire ata u Rwanda guhagirije Burundi abazoburundi ko akora n'imigwi yo muri Congo none u Rwanda ari bya Congo rubijamo gute haje niko dabaza Congo n'u Burundi tufite imigenderanire yo gufasha no mu bya gisirikare none u Rwanda rubijamo gute iyo migwi yabagiriza genocide kuva 1994 hadi 2030 abasoda b'u Rwanda baje muri Congo kuyigwanya nimba batayimazi birabasha ni nkako kajagari nyine bazatera batera kajagari kiki nibamye kuva 1995 kane nibamye batera Congo bica abantu bagira ane ngore ko gwanya imigwi none imyaka 30 mbe uwo muntu wogwanya imyaka 30 yo yatanguye afite imyaka ingana ngo abarundi bareko barakora n'imigwi bijya n'ibintu bitwaza waruvuze ngo journalist n'ibintu bitwaza kugira uguma wiriza nta kwiriza nese imyaka 30 94 imyaka 30 urumva uvuga ko abanyarwanda biriza ko nta jenoside bakorewe ngo bagiye kurondera aba FDLR bagwanira iyo ruguru zayituriza he ntibaguma Rwanda sinaka 30 kubera y'abarundi bafite n'imigenderanire myiza na Congo bariko barafashanya ega nako bigashaka kuvuga iti muze munaje mufashe none umugenzi ntafashe ubundi kuba bamaze imyaka 30 bakoze jenoside kuba hari abamaze gupfa n'abakiriho kuba bavye abana bakabacengeza mwayo matwara ya jenoside n'uyu munsi bakaba ari bari ko baraharanira nibakura kwicaha cy'ibonyabwoko kuba imyaka 30 iheze mukoze ibonyabwoko mu Burundi nibakura kwico caha bitebuke imanza zizosasa mucibwa imanza byaha byo mu ntambara wakoze uhora ubivuga no byivuga yataho bikubajije kwava imakambu kaza guca muri Bujumbura rirare ukabwira abasore uti ngwino tugwane ukabahatumako niho vyivugira abanyagihugu bose baguye harya batishwe n'abasirikare bishwe namwe nawewe bose ariko we no mutwe wa kaburimbo mbonye n'aguhanze reka tukwambike mu izosi nk'ishenete wambaye mu izosi utemberana uruwa ukavuga ngo baririza abanyarwanda n'amarira mwabateye mwabasende CNDD-FDD mwe abo Parisito yavuze ko mwari mu Rwanda abo Parisito yavuze ko mwari mu Rwanda ko mwoca mufatwa reka ndababwira aho mwisha abantu ku Kigeme mwakoze jenoside ku Mayaga mwakoze jenoside Nyarubuye mwakoze jenoside ivyo nibice mwari mwarahungiyemo mu Rwanda mwabasende CNDD-FDD mwe mukora jenoside murabica uyu munsi murararamye ko batarabafata murabesha tuzobatanga babafate babacira imanza murabesha uburubaho turavuze mu myaka 30 iraheze ngo baririza muratera intuntu n'agahinda mukica abantu mwabona bababaye bari ko bararira baboroga baririra babo mugaca muvuga ngo baririza ibi ntibivuze n'umugambo uri ku butegetsi barundi kaze mwumva abantu bashaka iki aba bantu babahigira urupfu nta kindi ni mu butanure mubone ico bakwiriye none birabashabuje none bubocapura kubiri igihugu ciwabo gifise umupaka
ibyo hakurya biba bigeje kwiye wicuye nta mupaka kandi gifise bariyo kumva rero ntugire ngo no hava mvuga ngo urabona ngo kwera haje mu genocide ito ndese ndaba twe turabo usalama wa inshi kubera ko mu genocide Burundi mwese napange guyiwe upanga kwica abantu ngo Burundi abasaba barundi bazwi ku isi discipline bamwe bafise indero mvako Yesu umukuru w'igihugu yarakivuze yavuze ati none ko twagiye muri Kongo abanyarwanda bakatubwira ngo hari FDLR ati niwe batwara iperereza ati barababwiye tuti tubwira aho bari tubarase barabivuze kana kuza baririza rero baririza barababwiye ati tubwira aho bari nabonye tubarase mu baraberekanye no kuvuga gusa urumva ngo batabari turaje hiye none umuntu natwangaguye biragushavuje nibaje hiye nagomba nsubire umugwi wa gatatu n'uwanyuma ngira kandi muze murabaza ibibazo byumvikana nimuze murantega imitego uwo wawuguyemo uwo mutego kazi namwe uwo wawuguye kwihakana genocide ugaraye ukareba ata genocide yabaye mu Rwanda ngo baririza amakungu yaremeje kwihonya bwoko ryabaye mu 1994 ryakorewe abatutsi wowe na Valence murabihakanye uvuze ngo baririza sikuvuze kandi UNESCO imaze kwemera ko icibutso ca Gisozi nibindi nazi yo berereye ko biri mu ndangamurage w'igihugu cy'u Rwanda nuvuga isi yose iremera ko habaye genocide uretse uburundi burongowe n'abakoze genocide mu Rwanda aho navuze muragowe nukuri muragowe isigiye kububama ko ibagwe ko mutagiye ukibakura ko murahumiwe barundi kazi mubona amagorwa cyo turakwegerwa nabo bantu barongoye umugambo CNDD-FDD n'abarongoye igihugu abo nta kindi bakora atari kuduteranya n'abavukanyi bacu b'u Rwanda nta kindi ivyo by'abantu muvuga canke bababwira twarabivuze mu gano giheruka rezano abantu bakera bari muri kano karere nibo bise le bantu hanyuma bafata uwundi mugwi wamanutse uva muri ruguru muri nord umanukanye Nile baca bawita ngo nabatutsi lenirotike bagomba gufata yuko abo bantu bahari kuva kera atacu bapfana nabo bandi bavuye haruguru b'abanirotike ariko barabesha bose ni bamwe bose ni bamwe kubateranya le bantu ngo baciye b'abahutu lenirotike ngo babaye batutsi amacakubiri ndababwiye yuko ivyo tobizobageza kuko ivyo tuzobigwanya mpaka tubitsinze kandi twabitsinda abakomoka ko bazoba babibayemo bazonezewe gusumba ayo mabi mu makwegeramo aho ingwano yatanguriye n'izoherera ndabisubiyemwo yari babwiye Petero nkuru nziza nanye nabasubiriyemwo aho ingwano yahereye nihizoherera yahereye muri CNDD-FDD ni naho izorangirira muri CNDD-FDD tumaze kubakura tukabashira mu butungane abakoze genocide mu Rwanda tukabatanga bakababoha bakabashira mu butungane mu rukiko abasigaye ngaho tukababaza ibyo bakoze niho abarundi n'akarere bazobona amahoro kubera ko etat major y'abagenocideri iri Bujumbura iri Burundi kwa Vasco yashimiye ibyo nibo bavyivugira si jewe muravyumva ibyo batangwe gushira habona aba bakarayenga bose bakurikirana ibyo Burundi babasomera makete y'ivyabaye n'amasezerano nawe siwe arabisoma aravyerekana dufise ibitari bike kuri ivyo bintu tugomba kubishira kuri website ya URN itamwo neza www.hitamwukuri.org tugiye kubishiraho byose babisanga babisome murakoze turabashimiye mwariko muratwumviriza ariko babantu bihakana ihonyabwoko bafovya genocide bagomba gufatwa bagacibwa urubanza rwakwiriye twibaza ko imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi itazohagarikwa n'aba bantu bavuga ibi twibwira yuko hazogera igihe igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bizofatana mu maboko narababwiye ngo igihe tuzokuraho umupaka utugabanya urubibe rutugabanya rugafutwa bakahagarara gusa basuzuma abagizi ba nabi niho tuzaduheje gutsinda tugatsimbataza amahoro n'umutekano imigenderanire ikaba uko yahoze kera mugire aho muba mubahwe tuzosubira Apotre Benahungu nayo turagushimiye kuri izo nyisho
mushikirije abakurikira radio televiziyo Inkinzo ku bibazo byabo ari babajije dushimira namwe mwese mwabanye natwe mwatwumvikije kuba tarakora subscribe murabe ngaho hasanditse subscribe cyangwa sabone mwafyonda kugira ngo ibiganiro byacu bikija ko muce mubibona amore Imana komeze abari namwe mugire mu mwubahwe murakoze